Bem, akaba hejeje. Uno muri leo washereje burya mba nahejeje. Akaba vanchirwa. Naje hejeje. Gusa rero be oya ibintu bihagarara. Misi yose kwa mangorora ya mpunzo wajemwo nkaba oblige yo kuyimesa kuyanikira akaba ariyo usubira mu gitondo inyuma wambaye oya frame. Tuzogende basi umunsi uzogenda shopping basi panaro imwe canke zibiri n'umupira uzana basi ugume ngaha. Komsa uje uzozurasanga biri prêt. Sivyo? Don't worry my love. Nakuvuga ko ejo aho bukera. Tuzazinduka tuja shopping. Ndabiriza imbere. Hama nanje tucaruze twatuhobe sanze nko. Voilà, ça c'est mon nom. OK? D'accord. Mana. Nambere ngeno samatwi yawe. Mana yanje. Umugore wawe yitahiye. Cyo gituma ndagufise. Si. No kwihora. Telefone. Kujira mita. Beshe. Bibindekera. Wico kwitaho. Gusoma amasilabisi. Kumugoroba ntuze guhura umbwira ko ikibazo cakunaniye. Ngira ndaguha amafaranga nze kwibuka kuri iyi nzu hamugura n'ibijya byose bikenewe hano. Kumugoroba nze kwibuka ntegure ibijya byose uziko nkunda. Wejeje sinyale ni yindi nyene. Je t'aime bébé. Je t'aime aussi. Chérie. Amahoro. Como urashavuye rwose. Kabaye iki? Chérie. Kuri kurera amahoro. Ariko shit, ko bidakwiye ko ndira. Kuva ejo mu gitondo ugenda, nawe ugarutse mu kindi gitondo. Ariko shit, utambeshe, ubu waraye he? Urabizi nubwo norara hanze amajoro igihumbi. Ngarutse ngarukana gwa rukundo sanzwe ndagufiseko. Urabizi ko ndagukunda kandi cyane. Shit, shaka kumbwira ayo majambo. Donatien we siko nkumenyereye siko meze turazinanye. Buri gihe ubimbwira iyo ufise impamvu. Ubu rero sinkeneye ndashaka vyibura basumbeshe nkuko waba uyu munsi waraye hehe n'uyu munsi basi waraye kukazi shiri kukutuma nicuza misi yose babarira uyu mwana basi Je nari ntaje kandi kare ariko cambona station ariko baratanga Gitoro. Kandi urazi ko atagitoro nari mfise camba oblige yo guhagarana none mu bandi kugira ngo ni Gitoro. Burya naronse Gitoro buri mu guca. Naronse Gitoro buri mu guca. Shiri ibyo byose je sinavyasi siko nkagu telefone ubwa mbere telefone igasona ikihereza ubwa kabiri uko kuko uraza niba dije kibazo wagize kuko utantelefone umbwire menye ati araye ngaha aho ntutugize ikibazo we ko no kubatswa ariko nta ngorane
ntangorane. Urabizi ko ingeso yo kurara hanze atayo ofise, urabizi ingeso yo kuja kuraraguza ubuzima bwaje ntibigera imbaho. Mbega noja kurara kwande ntaraye ku kazi nta handi mbangiye kurara. Urazi ko atana abakobwa je dukunda kuvugana. Ahubwo kuba warambuze ku telefone nabaye obligé yo kuyizimya kubera ku ma station bakunda kuziba. Sino sinabikoze kubw'umutima mubi, ahubwo mbabarire kuba nta kumenyesheje no kuba. Okay, nta kibazo. Twitegure tuje muri douche, hama nkutegurira ibyo ufungura. Uryamo nkuko kukurarusha. Sheri nibaza ko ivyo koga no gufungura bidakenewe. Kwana amaze gucererwa ngira nje ku kazi. Baza kuvuga no musindi yaranje ntahe kandi. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Nado denda urunyugurira chandinjira ni hayi kariho. Bo hama ko ntabonye imodoka yiwe ngaho yamaze agenda. Aragiye ndimuhuye? Arafise ingeso misoso yo kudugana kuri 5 nawo ndazimanukanye 4. Ouais, namanukanye 4. Ariko hantu kuba wamubonye ukagiye ubu nyene ubu. Ntitwabona. Hama ejo nari nagiye kumutondera kuri Gitoro, hama nico nenda muzaniye. Gitoro. Okay. Nzirikana munwesha hamwe mugatonda hamwe. Vyagenze gute ngo kironke nawo ntaronke koma. Vyoroshe kumutaga ko dushaka gutondana me bwije sinongera kudutonda tezo utakiri kare akazo kwitaho bivaye nuko ubona umerewe. Biba bikenewe nyene ariko nta kibazo ko yarose ikimutwara araronka n'ikimugaruka cukimanda kibike rero akazogisanga ngataje. Oya. Ko yarinze agenda agashikayo reka ndakimushire hanyuma agishire mu modoka kuko sinogisiga ngaha Gitoro kuri Gitoro munzu cubateza n'amasanganya canke abajije umutekano bakibasanganye hoho nimbere ubutungane urabizi ko ari hariya hakurya. Okay. Nta kibazo merci rero umunsi mwiza n'akazi keza. Reka ndakimushire ntacungira we turasubira mu masaha y'umugoroba. Sawa. Neza by'ukuri. Betse neza nta kibazo. Alezi. Sawa. Shiva ko ndamubonye siko ndamumenyereye. Habaye iki? Hari kitagenda neza. Ko adacangamutse. Ni kubera amerewe kurya cyane. Biriko birancanga. Sinigomba ndabitahura. Burya Mathias ntafise icyo ariko akorera umugore kitaryoshe. Surtout ko akana yahitanye ku ishuri. Dowe nabibonye. Sinibaza ko atamigenderanire bafitanye. Kandi ikaba ihari. It must cause trouble in the family. Ko biri kose arabizi akaba nanje yaciye abinsanisha. Ubu ntibaza ko nanje ndabirimo co kimwe n'umugabo wiwe. Reka ndabaza Mathias menye ikibazo afitanye n'umugore wiwe. Dr. Mati. Rashid. Ndabona bafite abantu. Ucugaruka mu mwanya. 2 minutes. Okay. Ndavye ibipimo vyanyu vya ecography nkaraba n'ibipimo vy'amaraso ndabona bimeze neza. Ego. Hama nukuza muririnda kunywa umuti wari we wose muganga atabandikiye. Ubonye mugize akabazo na gatoyi munyarukire kwa muganga kugira bakurikirane barabe ikibazo mwa mufise.
ikindi gikunda kubakarira n'ama infection urinaire nivyashika ukaba uri ku mwanda muto ukabona urababara muze mwihutire cyane kwa muganga kubera ama infection arakunda gutuma imbanyi zivamwo ariko nibisanzwe nawe mushinga ntahe nukuraba ukamwitaho cyane mw'iki gihe agize akabazo gatoyi ukamusimbana kwa muganga hama sinico gusa ntimuze muramuremereza ibikorwa cyane vyo mu rugo murabe ko bitamubana umurengera agize akabazo musimbane kwa muganga. Ego hanyuma rero muganga turakengurutse cyane ku kuntu mwakira abavyeyi n'abagwaye neza hano kwivurira iwanyu. Ego murakoze. Ego karibu cyane. Imana ikomeze ibikorwa by'intoki zanyu. Ego namwe urugo rwiza muze muvyare hungu na kobwa. Ego murakoze. Mbe vyagenze gute watevye uronka igitoro? Bon imodoka naje ndayengeye ngasije nabonye ndashise hano. Anyway we watevye ikironka? Ego nararonse kandi nawe nakoronkeye ibido. Thank you very much my brother. Ahubwo tugende tugishiremwo tukivyibuka. But ejo kajya kana twayijanye hajya. Mbona umenga muramenyeranye mu mazisi muri umunyenga w'urukondo. Is it true? Yeah, she's my side chick. Wakabonye gute? Si wowe warashimye wombwira nawe nkamubwira kuronderere arafise ubugenzi bumeze neza. Mathias, be careful my brother. Rekana n'ivyo bintu. Uraraba neza ibintu ntizave bikononera career n'urugo rwawe. Ufise urugo rwiza, umugore mwiza. Cese no vigituma. Dr. Rashid, ivyo bivuga ko hariho ikirongora. Abantu nka mwebwe iyo mumaze imisi mukabijamwo nimusanga mukerebutse cyane. Eregana jekera niko navuga. Ariko gusa ikintu nokubwira umunsi uzokuyumvira kubijamwo il faut kunshako ndakwereka inzuru vyinjirana ayo makenga ufise ntazohava agukurikirana. Narongoye kuko hari hageze. Ndongoro nkunda kandi nawe arankunda. Ivyacu ntagararo karimwo. Nico gituma ndaganuye nk'umuvukanye kandi umukorege tumaranye igihe kitari gito. Urasi ko twakoranye twariganye no guhanura kureka iyo mico atari akarambarizo kuzera mu rugo n'imivumo nta kindi kintu na kimwe bizogufasha ngo hano ko bivemo mona bihebe ikintu mbona reka tugene ushiremo igitoro mu modoka ibi navyo kirumye wese abandanya baho mu buzima yifuza kubamo. Okay tugende. Kudafungura. Ahubwo we kudafungura. Rushonje?
fungura sheri wanje. Sheri ndagiye kirabonetse. Namukarabye udakarabye iyo jance ihari kuburyo namukarabye na ji kweli. Sheri iyo ni jance bari kuburyo ukaraba ji ya hehe ji gusa. Gitoro bisanzwe kirabonetse. Ndagiye kuri station yaje kumpamagara kunyene. Shaka nihute ndonke mu bambere. Sinteba mu mwanya mutuyenza kuba. Banza wicare ufungura uhenze hamugenda. Sheri umviriza. No musi ntusuye kundindirira ngaha mu ntebe. Uje muri chambre ryame nkabona ntevye. Ndibaza ko nateba cyane mu mwanya nza kuba ngarutse. Sivyo? Uyu munsi ntiwijana reka ndakuherekeze nanje ntaco matiko ndakora ngaha turajana. Siko dutahane kuko n'ubundi ni munzu muko sivyo sheri. Shiva. Ufashwe n'ibiki? Sheri. Iyo ngiye sinteba. Nukugura igitoro umwanya muto yenza kuba ngarutse. Kandi ngiye ndiruka kugira mbe mu bambere. We wihangane. Sivyo? Sheri umvizo ndakubwira uyu munsi. Ivyo kumbwira ngo sinze kukurira buze ugingusanga njyamye ngaha mu ntebe. Uyu munsi ntibirimo. Turajana ahuja tujane ugarutse tugarukane uraye turara neza. Urumva minzu hari abagabo babiri. Ndavuga nawe ukavuga. Turabo mu modoka uno munsi turagenda urayeyo turaryama nta kibazo. Tugarutse tora yawe nijo kuzana. Sinumugara wawe none. Tora nijo kuzana ico gitoro. Tora. Sheri iba sitasiyo igira 5. None ico gitoro ariko turarondera tukirondera hehe kudahagarara. Wetekereza. Kuko iyo utankurikira mba naronse igitoro no gusubira inyuma mba nasubiye inyuma. Ntitwavuye muhira wowe umbwira yuko baguhamagaye igitoro cabonetse. None uwaguhamagaye ntumuzi canke wibagiye ahakorera. Ubu naho uravuga ko ari je nakwibagije ahariho. Nicaboneka turakigura. Kitabonetse turasubira imuhira dutahe. Ugiye aho utitavye telefone. Itaba. Manda, none ushaka ndamujyamanite kandi ari hano. Manje kumwitaba. Mwitabe nanje ngaha muri station. Yitabe. None si wowe waruje kurondera? Okay. Halo? Shikwate vyagenze gute? Najije kwitegura nakurindira ubu nagaturo katanguye kumfata. Aho usanga twanteguye gukorera natwe bagiye. Nyaruka nk'ibishuye sitople. Halo? Sheri iki nico gitoro cama kikuraza hanze misi yose. Ijoro ngiye gutondera igitoro kararayo. Niki? Niki kiwabuzi wanje wewe? Sawa reka kiguturire niwe wacihamagariye.